musumba inanyene baraziko ikora amabati n'ivyuma bitandukanye imigongo yose ukeneye uburebure bwose ukeneye n'ibati baca babigunya mu ndabona Uwiragiye Foundation ishyira hamwe Clarity Uwiragiye Foundation nayo ni fondation nayo nyene ikora neza muri iki gihe ibikorwa bitandukanye Caring Global Services abantu abo nyene nishyira hamwe biriko rirakora neza ibikorwa bitandukanye Association des chauffeurs de camion à longue distance abashoferi b'amakamyo bagira ingendo ndende Kwigenekerezo rya mbere rusama uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Ikivugo cy'uyu mwaka akaba ari tugwiza umwimbu tuzirikana ihangiro ry'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Mwishira hamwe Musumba Holding uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi ukaba warahimbajwe. Tubibutse ko Musumba Holding ari amashira hamwe menshi ahahurikiye. Muri iryo shira hamwe rero ngo intumbero ni ugushigikira no gushira mu ngiro ikivugo ca leta y'u Burundi cyo kugwiza umwimbu. Ukwishira hamwe rero gifashe Musumba Style nkuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye amashime cyane yarivumereye ndetse no muri iki kivugo cyo kuri uyu munsi kivuga ati tugwiza umwimbo tuzirikana ihangiro ry'u Burundi bwifashe muri 2040 buteye imbere no mu mwaka wa 2060 kugira ngo umuntu wese muri leta nkozi umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga. Natwe mwishira hamwe Musumba Style mu ntumbero yo gushigikira cankwe gushira mu ngiro ico civugo ca leta cyo kugwiza umwimbu twarakoze uko dushoboye kose kugira ngo umwimbu uboneke. Ubuyobozi bukuru bwa Musumba Holding buratanga impanuro ku vyo kwisungwa ku bakoresha n'abakozi bugashimikira ku kuvugana ukuri. Iri jambo ndiko ndashikiriza yari gushikiriza nyene mitahe Uwiragiye François mbere mu mukomera amashi yashoboye kuza ngaha kubera kuko ari kariruka urabona ko bagiye babica ku mayange ari ingorane zagiye ziraba amadorari arabura ibikoresho birabura hanyuma n'abakozi bamwe barabura akazi kandi abo bakozi bari badufashije kandi baramenyera akazi jewe mbere ngiza muri Musumba ngaha bashaka ari abantu benshi nasanze ngaha baranyigishije akazi nibo bambwira ati amatibe bayikoramo amabati bayafyaturamo je ntaje narinze murazi yuko narimvuye mu bindi ariko abakozi bose bafise ubumenyi buhanitse gose. Abo bakozi rero biradutera imbabazi kugira kuba bamwe batakiri ngaha kubera akazi kabaye gake. Naco gituma rero yeni mitaye ngaha aguma yiruka n'ubu nivyarimwo kugira ngo uburyo buboneke. Babakozi baciye ubwenge bagiye bagaruke kugira ngo twese tumwe twubaka aya mashira hamwe turi hamwe dushira ingufu hamwe kugira ngo iterambere rigume giyongera. Nico gituma atashikuza ngaha yari yambwiye rero ngo ndabashikirize ubutumwa arabaramukije gose mumve neza igituma ataje ngaha muri kumwe ku mutima mugabo ariko ariruka yafatiwe n'ibintu byinshi ibyo byinshi byamufatiriye no kugira ngo arondere uburyo kugira ngo babakozi bagiye bagaruke kandi n'ibikorwa bigume vyongera ari byinshi. Nuko rero
nibwo butuma yanundikanya. Ariko rero najewe murabizi ko nahimfise ijambo, murazi yuko maze imyaka 5 ngaha dukorana. Umunsi wa mbere twahimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'abakoresha, nari ngaha. Haracigiye kubera yani mabanga ntashobora kuzanga hano n'umunsi nagarutse. Akanyamuneza rero ndasanga ari kakandi. Ndabona yuko muririmba Musumba Style, muririmbye Musumba Style bamuririmbye umuvyeyi, kuko Musumba Style havuyemo ibintu bitari bike. Hariho ibyo abakozi n'abakoresha teza kwisoma. Ubwa mbere no kuvuga ukuri. Aha byinshi dukora igifundi. Iyo utavuze ukuri imashini irononekara, kuko utavuze neza ahigwaye canke utabajije ababizi ngo bagufashe. Aha rero twese ni magiranire, ntawe ushobora kwigira ati ibi ndabizi. Hajya ibintu byose bigirwa n'abantu. Nuko rero yaba umukoresha yaba n'umukozi mwama mwagiye inama n'ingingo. Ugiye inama n'ingingo rero bijya ibibazo byose baza mubaza biratora inyishu. Aha ni mu muryango. Kuko mumenye yuko muri wa masaha 28 agize umunsi, amasaha 8 muba muri ku kazi, muba muri kumwe, muriko murakora mufashanye. Iyo rero umuntu agiye ku kazi kumenga agiye ahantu adakunda, ya masaha 8 y'ubuzima cyangwa igice cya 3 cy'ubuzima kiba gitakaye. Nico gituma rero ahantu mukorera abantu mukorana muteza kumvikana ko niwo muryango wa kabiri, tuvuye ku muryango wo mu rugo. Uyu n'urugo rwa kabiri ko muhamara amasaha 8. Abaserukiye abakozi barashima ko umurindi w'akazi ushemeye gusumbya mu mwaka uheze, mugabo bakavuga ko bafise ingorane zitari nke. No gushima kuri twe twasigaye ku kivi kubwo amahigwe twagiriwe. Dukomera amashi Imana. Dushimire abagize uruhara kugira ngo ibikoresho biboneke, kuko uyu mwaka umurindi w'akazi turiko urashemeye kuruta umwaka uheze. Turashima ukuntu abakozi naho ibihe bigumye baguma bitanga. Turashima ubuyobozi bwa Musumba Style bwashoboye gutahura amarira menshi twari tumazemwo iminsi y'ingaruka y'iduga ry'ibiciro by'ibintu byatuma umukozi aburanirwa, maze igisabo cy'abakozi cyo kudugirizwa agashahara kikumvirwa. Ibisabo turasaba ko Koriraki itubwira umuntu yasinye mu kibanza c'abakozi ku masezerano ya assurance, twumva bavuga ya BIC, kuko abakozi nta procuration mu tuzitizo icete cyo kumutuma bari batanze. Turashaka no kumenya amasezerano ya assurance ya kabiri ari hagati ya Koriraki na BIC ayariyo nico yisunze. Uko namwe mubibona ibintu bitera bihinduka, ibiciro bikaba byaraduze ku isoko, ubuzima bukaba buzimvye,
namwe ibyo nibyo mwibonera, mukaba muzi kandi ko akosha umusi ukava mu ngasiro. Turifuza ko mwotudugiriza agashahara bishobotse kugira ibintu bishishikare bigenda neza. Hamwe rero mwoturonsa bisi kwasiteri yo kwiyunguruza tugashika ku kazi hakiri kare, byo duhimbara cyane kuko musanzwe mubizi ko kwiyunguruza muri kino gihe bisigaye binazimvye. Turafise ikibazo cha Ober, igisabo canje rero n'igisabo c'abagenzi banje bavuga ati reka tuze, na cane ko muzi ko dusanzwe dukorera komisiyo, murazi yuko turi intumwa zanyu, tuze tuzane n'abadufasha muri bino bintu byo gutanga amakori, hanyuma baduhe umuco kumbure, baduhe n'agapapuro umuntu ashobora kwerekaho muri Ober, tubereka ijya komisiyo, ariko tuguma tudeklara nyene kujya dusanzwe tubikora, ntidusiba, ariko turabona yuko umwanya n'umwanya bishobora kuzoba ikibazo, kuko je baramaze kungendera akatari gake nkabasigurira bagasubira inyuma, ariko nkabona ko mengo ntibanyuzwe. Cero naco kuba muvyeyi muzoraba naco nyene mukakidukurira mu nzira kugira ngo dukore umutima utekanye. Intambamyi ntizabuze, ariko twavuga zimwe muri izi zahabaye kugira ngo ntitushobore gutsimbataza uwo mwimbu nk'uko byifashe cyangwa nk'uko byategerezwa. Hariho ibituma bike byatumye ubutunzi bw'isi buhungabana, ndetse bituma no mu gihugu cyacu cy'u Burundi dushikirwa, ndetse n'amahinguriro cyangwa amashirahamwe atari make agira iryo hungabana. Aha nasagaseseshwa rumuri, hariho ikijanye n'intambara iri kiraba ihuza Ukraine n'Uburusiya cyangwa ihuza Israel na Gaza. Izo nazone zaratumye ubutunzi bw'isi buhungabana. Aha nitwovuga izindi gikomeye cyane cyaha muri iki gihugu cya Afrika y'ubuseruko, muri Kongo, nahone intambara yaratumye twebwe ngaha muri Musumbastire duhungabana, kuko imbibe gushika ubu aho twacisha ibidandazwa ubu ntibigenda kubera umutekano muke uri muri ico gihugu. Hariho no kubura kumbure ubushobozi bukwiye mu bijanye no guhiganwa ku masoko rusangi cankwe ku masoko mpuzamakungu, ku bijanye nuko ibidandazwa hanini bisanzwe bihingurwa muri Musumbastire tutarashika kuri rwa rwego rwa certificat ya ISO cankwe certificat national, kugira ngo dushobore gushika kure no gushikana ibidandazwa byacu kure. Niyo ni intambamyi tugenda duhura nazo, ndetse mu mahangiro twari twihaye. Nubwo twashimiye abakozi, ntihabuze abo byagoye bakitwara nabi mu kazi, abandi nabo bakadeha mu bikorwa, ariko ibyo byose bituma bitosekaza umubano wabo bakorana, ndetse bamwe baranaheba n'akazi, abandi binatuma abasigaye badendebukirwa, kuko baca baremera abasigaye ku kivi, ugasanga bariko bararemerwa ntibagire ubushobozi bukwiye bwo gukora akazi.
hanyuma ikindi cya kabiri ngomba kubabwira nuko mu bisanzwe mwese mukora neza. umuntu uze umugwizatunga Deo ariwe cegera cyurongoye ishiramwe ry'urikimwe abadandaza bose mu Burundi, yavuze yuko mbere ibintu biriyongera bimera neza, ariko hari ibibazo bimwe bimwe yagiye ashikiriza kugira ngo tuzobitorera igisho turi kumwe. Ariko rero icyo ndagomba kumubwira nuko ingorane ziba hagati y'abadandaza na OBR, hariho umugwi twashizeho mu 2016 bita plateforme CFCIB OBR. Iyo plateforme naragize uruhara runini cyane kugira ngo ibeho, twari kugira twamwe duhuza abagwizatunga na OBR ingorane bafise, abagwizatunga ingorane bagira baziture OBR nawo ikoreshe ubumenyi kugira ngo za nzitizi ziveho, kuko OBR yegira afise mission ya mbere yo kwegeranya amahanu z'amakori n'amataxi, mugabo iteza gufasha n'abagwizatunga ingene bateza imbere igihugu. Iyo rero umugwizatunga agize ingorane mpaka OBR na yene imufashe kugira ngo arongore imigambi neza. Ibyo rero kuri icyo kibazo cyayo mufitaniye na Musumbasi na OBR, niyumvira yuko ngo kwitura rujya rwego, kandi ndazi ko ruriho rugikora, rutagikora muheze murabe nyine gukora kugira ngo bene izo ngorane tekinike zigende bafagitira. OBR na CFCIB ifatanye n'abagwizatunga baba bari bafite icyo kibazo, baje hamwe batore inyishu yorohereza bose. Binakenewe na jewe n'ufasha, ariko cyane cyane mwebwe banza mukore ibyo mujejwe, hanyuma jewe umukuru w'urwego ntwaro ya OBR weza nanjye nkaraba abo dusangiye amabanga, tukaraba ingene icyo kibazo tugitorera umuti. Ariko rero cya mbere nuko mubanza ugakora ibibajejwe, kubikuza neza hafi yawe, Korirake hafi yawe. Ibibazo byerekeye Korirake, ibi ni ibibazo tekinike, niyumvira ni hamwe abantu bataganira. Numvise ibintu bya assurance, numvise ari abantu bagiye batarishwa gusanga baremereza abasigaye. Niyumvira yuko yaba munywanyi wa nuzi wa Korirake, yaba na Korirake cyangwa societe d'assurance big cyangwa bikoro sidubare bikoro wogoja hamwe kugira ngo iyo ngorane ive mu nzira. Kandi nibira ko bishoboka, burya ikibura nuko abantu bataganira. Burya rero iyo muza ati twaragiye hamwe mu nama turatora inyishu bwa yishu byaja mu ngiro, aho rero byari kutworohera. Kasaba rero ko bavuze batangije muraronka, genda rero mwicare hamwe mwerekane aho ibintu byagoranye, abakiriya babo ko bari haneze iyo batarishe hari ibintu bitekanije. Ariko namwe bajya abantu mwagiye hamwe bagafata amadeni aba bakiyondora. Hari abantu baciye bagenda bararonka akazi, bakurikirane iyo bari hose. Binakenewe mubwire ababatwara babafashe kugira ngo bavugane n'abatwara amashirahamwe abo bantu bagiyemo, kugira ngo bajye abantu bahembwa batakiriha muri Korirake bace batangura kuriha. Iyo nibira yuko ari ibintu byoroshye, wari ideni araririha. Umutware
ashitse ku kazi atangura gutegura uzomusubirira. Rero umugani nihera yewe narateguye neza umuntu azosubirira, mbere nagomba ndamubashikirize mu mubono nave hasi. Uyu rero muramubona, uyu hunya arafise ubumenyi bukwiye n'ubushobozi, afise ibyo bita imbasha bikorwa, arazi kubikora neza. Musumba Hoteli oye! Musumba Hoteli oye! Musumba Cargo oye! Musumba Sire oye! Honda Sirake oye! Irafako azakukeba cyane ndashima Imana. Shimiye kandi n'umuyobozi mukuru ahagarariye urwego rwa Musumba Hoteli nk'uko ampaye akanya gato kugira ngo nshobore kuganira namwe. Mugabo banje gushimira Imana iyo yemeye kudushikana kuri uyu munsi mwiza w'abakozi n'akazi. Rero nk'uko yabivuze, si ibintu novuga yuko nzokora jenyene, ibintu tuzokora dufashanyije. Yavuze yuko mu kajambo yavuze ati uri gukora iki kugira ngo sosiyete ikorere itere imbere. Nibaza yuko tuzofashanya amasosiyete ya Musumba Hoteli akayateza imbere. Rero ikintu nibaza ko noshikiriza yebwe cyane cyane tugiye gukorana dusangiye amabanga, ugukunda ibyo gukora. Nzobafasha nk'umuyobozi w'imboneza kugira ngo sosiyete za Musumba Hoteli baduje tuno munsi zishobore kwiyungunganya, ari izikora ibyo nokwita amahinguriro, izikora muri production, izikora mu matransport n'ibindi. Nibaza ko tuzokorera hamwe, ariko impanuro nogenda nibaza ko ntogenda ntashikirije ko ari umunsi mukuru w'abakozi, nawe uze bihawe mu bakozi ari uko wakoze. Rero ntituri ngaha kugira ngo tube benshi, ahubwo turi ngaha kugira ngo tugwize ibikorwa n'ibigwira, tukagira icyo novuga dushyira mu kigega tucanye n'imitahe. Uko biri kose nawe azotwibuka, kuko ntazogomera kwisangiza na kare barayamaze ngo awusangira n'ubutabega. Murakoze. Mwishirahamwe Musumba baravuga ibigiye kurangurwa mu ntumbe yo kugwiza umwimbu. Ikigiye kurangurwa ni ikihe muri uyu mwaka? Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu tukwiye kwitwararika gukariza ubwenge abakozi, kugira ngo umukozi ashobore kuronka ubushobozi bukwiye no kuronka ibishobora kumufasha kugira ngo arangure akazi kiwe ka misi yose bitagoranye, ndetse n'igihugu kibone guhindura isura, gutyo tubone gukwiragiza ibikoresho bitafise akanenge, kugira ngo muri ya mbono kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060, tubone kubishikako kandi nishira hamwe Musumba Style ribishizemwo
ingufu n'ingoga. Mu ncamake nagomba kuvuga ko ibyashyitswe ko duhereye nko gukorana hamwe n'amashyirahamwe neza dusanzwe dukorana yo muri Musumba Holding, hariho no gukorana n'amashyirahamwe asanzwe ari muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko, aho umubyeyi wacu nyakubahwa yashinze aya mashyirahamwe amashi menshi cyane. Twifuza ko muri ayo mashyirahamwe ari muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko bikunze abakozi boza baragenda bagahanahana ubumenyi kugira ngo dushobore gushika ku ihangiro rirama, kandi twese tugire urunani kugira ngo ibikoresho byose bihingurwa muri ayo mashyirahamwe bishobore gushika kure ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Muri make rero nibyo nosa nk'ubushikiriza kuri uyu munsi, kuko amajambo menshi yo kuvuga uyu munsi nayo kwiginana kandi nayo guhanahana impanuro.